urunani kiradundi umukandida Domitien Ndayizeye mu matora y'umukuru w'igihugu ni Domitien Ndayizeye yagarutse sindaho Musaga yabitse ijambo Musaga urunani kiradundi Musaga yabakoreye byinshi cyane yagarutse Domitien Ndayizeye yagarutse ku Musaga abibutse bimwe yabakorera igihe muterwa amabombe yavuze ati mu masaha 28 amabomba ahagarare. Domitien muramubona, Musaga muramubona, kujya gatatu muramubona, kujya gatatu muramubona. Ni Domitien Ndayizeye yagarutse, ni Domitien Ndayizeye ururimi rw'igihugu Burundi. Murabi mu Barundi hariho ibice bitatu bikuru. Igice ca mbere ni c'abantu batunze Burundi aba bari mwiborozi. Burya bari mwiborozi baramutse babayeho nabi nkuko tubibona ubu, usanga itunga ryabo rihagaze nabi cyane kubera yuko umusaruro uri hasi. Bwa kabiri nabo nyene ntibafise uko bigira kuko isi genda itituka ikongera ikabigenda iba ntonto kubera ko Abarundi tugenda twiyongera Uburundi butiyongera, kandi ugasanga Abarundi nahandi basaganyiriza benshi atari muri ubwo burimyi rero tugomba kubwitaho tukaraba kugene tubuteza imbere tukashiramwo uburyo bwinshi bw'igihugu kandi tugakora ku buryo ubwo burimyi buba kijambere. Muramubona Domitien, muramubona n'abaguruye, muramubona kukansoko yagarutse n'ukuri kw'Imana, ndarahiye n'ukuri kw'Imana. Umve sha, umve turabashimiye, amashi yanyu nzobashimira, nimwantora nzogaruka nabashimire. Umukandida muri kira Burundi n'ikimenyetso n'iruma. Muramubona Musaga mukomera amashingiro yaratalaye nyagutabara vyari bigoye muyenda Musanda yizeye mukomera amashi menshi nyagutabara vyari bigoye na Musaga niwunda amajwi mu gutora inuma niyo yitwa kira Burundi kuyaraje kuragira aho kugeze aho mwasa ashaka abanyamusaga ubukene babugarije kuyo Ndayizeye n'umugabo ujunja n'ijambo iyo si cigangeso Ndayizeye araje kurabaho abanyamusaga Abarundi bo kwitegura kandi bakaja inama ukugene burya bu parcelle buto bwohinduka parcelle nini zikaja hamwe. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko bisaba ko Abarundi bareka kuza kuba muri utwo parcelle duto twakure na kure bakaba hamwe, hanyuma iyo mirimo umuntu akayishira hamwe kugira ngo bashobore kurima ahantu hanini. Tuvuge nk'umwe akarima gishaza, undi akarima umuceri, undi akarima ibi, hanyuma bagahurira mu isoko kugira ngo baze barakabangana, hakabaho no kugene umuntu ashobora gusagura byinshi akurikije inama abahinga bamubwira kugira ngo dushobore kuronka umusaruro munini, tukaronka n'ibyo dusagura tujana hanze, tukaronka n'ibyo dusagura tujana mu mahinguriro. Ngira murazi yuko hari ibintu byinshi Abarundi barima dushobora guhingura hirya no hino, amatomati, amamandarine, murazi ko aja mu Rwanda tugakoramo ibintu byinshi abantu bashobora kugura ngaha mu Burundi n'abandi hanze. Ico ni gisata ca mbere, igice ca mbere c'Abarundi bakomakomeye cyane. Ubundi dushaka guhamaje niwe nyene mama uyu mukandida mubona asa neza cyane ni Domitien Ndayizeye yatwaye neza cyane murabizi. Yamusanze bazire murabona Domitien Ndayizeye inyuma yanje ubu ari out form ate guhindura ibintu mutanguye gukora ku ifaranga sibyo? Domitien Ndayizeye murabona inyuma yanje muraduko yatwaye maze abajene ko ari 60% narenga mu Burundi. Usanga muri bo benshi n'ibishomeri kubera iki?
kubera yuko bajya nakubwiye agasi kagenda kaba gato n'abashobora kurima birabagora, ku buryo iyo uravye neza ngaha mu Burundi uvuye mu misozi akaza ngaha mu muji mu bisagara, iyo umubwiye gusubira iwabo ntakwemerera. Kubera iki? Kubera ko ntacyo agenda gusanga. Tugomba rero gutora inyishu yabo bakiri bato, tugafatira no kuri urwaruka rwiga. Ababiga urazi ko benshi baheza amashure bakabura akazi kandi akazi kuzuye, kuko mushobora kuvuga ngo nta kazi kari mu Burundi, mu gihe Burundi tubona yuko ari cyo gihugu kiri mu vya nyuma mu bihugu bitunze ku isi. Bisigura yuko dufise ibikorwa byinshi, ariko tubuze ukuntu ivyo bikorwa dushobora kuriha abantu babishira mu ngiro. Umugabo w'ijunja n'ijambo ndakurahiye, amashimeshi kuri demiseno ndayizeye nibiki nimubona amashimeshi bitwaye n'ibikenewe kugira ngo dutere imbere, no kuvuga amahinguriro, amashirahamwe, abantu baja hamwe kugira ngo bashobore guhingura ivyo bintu byose n'ibindi bivuye hanze, bishobore kuza bifasha ari baba jeune bahejeje amashuri, ari babandi bavuye mu mitumba, bikanadufasha kugira ngo dushobore kuza turatanga amafaranga akwiriye yo gushobora kubaka aya mabarabara nkuba n'ibindi. Ariko rero ivyo byose bya gatatu kugira ngo bishobore kuja mu ngiro, ndakubwira hariho ingendo mbi ngaha mu Burundi, hari yo kunyotora, yo kumyontora, yo kwiba. Usigaye hari ni nk'umuco muri leta ihari ubu. Twebwe rero aho hose tuzohakura amafaranga, muri bariya bakamisha amakaramu, muri bariya biba, no murage amafaranga avuye mu butare. Burya mu butare hari amafaranga menshi gose, mu nzahabu, muri izi za gasiterite, muri nike tugiye kuzoronka. Urabona yuko abantu b'abanyamafaranga cyangwa y'abategetsi bamwe bariko barasotera bavyikwegerako kugira ngo abari bo babikontorora bonyene. Ari naco gituma uri kuraraba iki gihugu ukuntu kimerewe, hariho abantu usanga basigaye bakize kuruta leta. Ivyo ubisigura gute? Bene ivyo byose tugomba kuzobica hirya no hino, tukazofatira kuco twise umugambi munini, umugambi ukomeye cyane, umugambi nyamukuru uzoba waciye hirya no hino. Ibi byose mpejeje kukubwira igituma iki gihugu kirataragera ku ntumbero cyari cyarafashe kera, dufatiye ku masezerano y'Arusha. Ko masezerano y'Arusha yarayo kuzana amahoro no gusubiza hamwe, ariko akaba afise n'ikindi gisata c'iterambere rikomeye cyane. Ico gisata rero c'iterambere hako Burundi butera imbere na bagabo bifitiriye amafaranga ku mufuko. Ivyo rero tugomba kubihindura. Nico gituma rero tuzoshaka gushiraho iyo plan Marshall. Aba bantu ibihugu by'abakire byatwemereye ko bizoduterera kuva mu mwaka wa 2005, kuko bari bagize ati mukaba mufise abayobozi b'igihugu batunganya igihugu neza, ibyo gusuma n'ibindi bagakora ibikenewe byose, ati twebwe tuzoterera. Ico nico babuze muri imyaka 15. Bisigura yuko Abarundi ni batwizera kuri sinkubesha tuzofata gakona kagatoke kama gapinze kama kagondamye gashaka kuza gutwara amafaranga y'igihugu, tuzoba kubita kagororoke, kandi ivyo birashoboka. Aho rero tugomba kuzofashanya nande, tugomba kuzofashanya n'ubutungane, tugomba kuzofashanya n'igipolisi. Igisirikare cyo nta ngorane, kuko igikorwa cacu no gucunga imbibe z'igihugu cyangwa bakabifashisha igihe tubakeneye mu gihugu. Ariko abagomba kudufasha mu byerekeye gushigikira no gushinga umutekano bwa mu gihugu, abapolisi, igipolisi cy'igihugu, igipolisi cy'iperereza n'ubutungane. Abo rero tuzobakurikiza ijisho umunsi ku munsi. Bya bindi byo gukoreshwa n'imigambwe, bazobe baravyibagiye,
kuko ntituzobihanganira. Niyo nyungu abarundi bagomba gukura, ni nacyo gishobora kuzotuma niyo migambi ndiko ndakubwira ishobora kuja mu ngiro. Bwa kabiri nuko abo bapolisi bagomba gutunganyiriza abanyagihugu